Ni ibihe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene ya YouTube ICTV bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye babivuga irya nino aho tubazaniye amakuru agezweho yo kuri ino genekerezo rya 15 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2024 n'amakuru adushikiye muri kano kanya turiko turavugana. Ni inkuru nziza, ni inkuru y'umunezero ku barundi bose, ni inkuru nziza cane kandi ihimbaye ku bamenyesha makuru, ni inkuru nziza ku muryango ndetse n'abagenzi bo mumenyesha makuru Florian Irangabiye. Itegeko rivuye mu biro vy'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito rihejeje kwemeza ko Florian Irangabiye apfunguwe kubera ko ahejeje ibihano vyiwe. Perezida Ndayishimiye ahejeje kurekura Florian Irangabiye, bamwe bavuga ko yarafunzwe ku karenganyo, mbere ni radio igicaniro yakorera ikaba itahengeshanya gusemerera ndetse no gutera kamo leta ya CNDD-FDD irongowe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ko yorekura uyu mumenyesha makuru kuko apfunzwe atacaha yagirizwa, kuko biboneka ko yoba yararenganijwe kandi ko ubutungane bw'u Burundi bwakoreshejwe kugira Florian Irangabiye apfungwe. Florian Irangabiye numwe mu bamenyesha makuru b'abarundi bavuzwe cane mu bimenyesha makuru mpuzamakungu, akaba ari numwe mu bavuzwe cane kubera ubutungane bw'u Burundi bwoba bwarakoreshejwe mu kumupfunga. Benshi bakaba bavuga ko ari n'igipimo c'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye kuko ubutungane bugoyagoya kandi bukoreshwa, aho bamwe bavuga ko uwaciye urubanza rwa Florian Irangabiye ari umwansi w'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye kuko yoba yarapfunzwe kugira bacafuze ubwo butegetsi bwiwe, mbere n'amakungu abone ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye ataco buriko burakora kugira buhindura ibintu, ahubwo igihugu gitera gisubira inyuma, yoba mu vy'ubutungane, agateka ka zina muntu ndetse no mu bindi bisata nka vyose. Hari inzira nyinshi zo kugwanya ubutegetsi, hariho izikoreshwa n'abasanzwe bataburimwo, ariko hariho izindi zikoreshwa n'ababurimwo. Guca urubanza rw'akarenganyo ugapfunga umumenyesha makuru atana kimwe ufise umwagiriza, ukabikora uzi neza ko bica bisamirana mu isi yose mu gihe ubutegetsi buriko burondera kuboneka neza mu makungu, niyo nzira ikomeye yo kubugwanya. Ivyo nivyo vyabaye mu rubanza rwa Florian Irangabiye, aho benshi bavuze ko uyu mumenyesha makuru rwose yapfunzwe ku karenganyo katagira izina, kandi ko n'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bugiye kuhahombera ibitari bike, cane cane ishusho y'ubutegetsi bwiwe ikaba yarahacafuriye bimwe biboneka. Kuri Somusyo igenekerezo rya 15 Perezida Ndayishimiye akaba yifatanije n'isi yose ndetse n'abarundi vy'umwihariko mu guhimbaza uwo munsi wa Somusyo. Murazi ko ari umwemera Katolika, akaba asengera cane muri iryo dini ya Katolika, aho Perezida Ndayishimiye vugwa ko yoba yarokejwe igitutu n'abasenyeri Katolika, bakamusaba ko yorekura uyu mumenyesha makuru avundiye mu munyororo kandi azira ubusa. Florian Irangabiye ni umumenyesha makuru Murundikazi yakorera iradio igicaniro. Iradio ikaba yashinzwe n'ishirahamwe Fraternité Ishaka ikorera ku mbuga ngurukana bumenyi, itanga ibiganiro ku barundi bafise ivyumviro bitandukanye bari mu Burundi ndetse no mu mahanga. Florian Irangabiye numwe mu bakoresha ivyo biganiro kandi akanabikora neza cane. Florian Irangabiye ni umukenyezi kandi aharanira uburenganzira bw'abakenyezi. Mu vyiyumviro vyiwe yarumvikana gose ko yanka akarenganyo aho kava kakagera. Florian Irangabiye akaba avuka mu gisagara ca Bujumbura. Haraciye imyaka aba mu gihugu c'u Rwanda, we si impunzi kuko yagiye mu Rwanda imbere y'ikiza ca 2015 aranakorerayo imirimo yiwe. Florian Irangabiye ni umukenyezi w'inkerebutsi cane, amaze kuba mu biganiro ndetse n'amanama mu bihugu bitandukanye, aho Florian yari n'umuvyeyi, ari n'umuvyeyi w'abana babiri bakiri bato. Igice kinini c'umuryango wiwe kikaba kiri mu Burundi. Muri Myandagaro mu mwaka w'ibihumbi 2022 Florian Irangabiye yari yaje mu Burundi kuraba umuryango, cane cane kubw'umuvyeyi wiwe yaramaze igihe agwaye.
Uko Florian Irangabiye yafashwe agahagarikwa mu Burundi ku batavyibuka imbere yuko tubabwira kuri iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu rimurekura akaba yidegemvya muri kano kanya turiko turavugana turaza no kubaha makuru twamenye avuye mu muryango wiwe ndetse n'ibindi vyinshi ariko tubanze tubibutse ko Florian Irangabiye yahagaritswe kw'igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa munani hari mu mwaka w'ibihumbi 2022 ari kumwe n'umuryango mu gihe bari bagiye ku rubanza rwo mu muryango niho Florian Irangabiye yahagaritswe yafashwe n'abakozi b'iperereza baca baja kumupfungira mu busho bw'iperereza mw'irohero aho yaramaze igihe atawumubona adapfungura aryama ku isima kugeza naho umuganga vyamuteye ubwoba abapolisi bamugiriye akagongwe bakamuzanira ivyo gupfungura barafashwe barapfungwa nabo nyene boba bari mu mpimba iperereza ntigeze rironka icemezo na kimwe ry'ivyo ryamwagirije bamwise umwansi w'igihugu bamushirako gukorana n'imihari y'abarwanyi bamwise umutasi w'u Rwanda aho hose nta kintu na kimwe bigeze berekana ikintu conyene baronse bakoresha ni amafoto abiri imwe yerekana Florian Irangabiye ari kumwe na perezida Pierre Buyoya n'iyindi iboneka inyuma hari perezida Paul Kagame uretse ko atacaha kiri muri ayo mafoto Florian Irangabiye yarisiguye ko ifoto ya mbere yafashwe n'umukobwa wa perezida Buyoya kandi ko hasanzweho ubucuti mu miryango yabo ifoto ya kabiri yafashwe mu minsi mikuru umunsi mukuru w'ibanki KCB perezida Kagame yari yatumiwemwo Florian yarasambishijwe ku migenderanire afitaniye n'umuntu wese yitavye ikiganiro cose yakoresheje vyageze naho abazwa ko yarungitswe mu Burundi gukamisha akajagari General Bunyoni yariko arazana muri leta mu Burundi ntavyo tutazokumva nimba tugezaho utavuga rumwe n'ubutegetsi yagirizwa n'ivyo kwa Bunyoni iperereza rimaze kubura ikintu na kimwe rimwagiriza ryamuzaniye icegeranyo asinya ariko riramwankira gusoma ibiri muri ico kegeranyo yaratewe ubwoba bikomeye ariko Florian aranana gusinya ico cegeranyo igihe cose batazoba bamweretse ibirimwo kubera ipfungwa ryari rimaze kumenyekana gose iperereza ryarajanye Florian muri parike muri Nyakanga mwaka 2022 hanyuma hajanwa mu mpimba muri parike yabandanije gusabwa gushira umukono kuri cacegeranyo mbere banamwemerera guca bamurekura agisinye Florian yararahiye gusinya icegeranyo atabonye ibikirimwo mu mpimba Florian Irangabiye yarahuye n'umutego arawusimba ikinyamakuru Iwacu kivuga ko Florian yazaniwe umukenyezi akorana n'iperereza yigira umunyororo w'umugenzi kugira amusope amajambo uwo mukenyezi yagumye amubaza ibibazo vyinshi bijanye n'ingene yari abayeho mu Rwanda Florian ntiyigeze avyishurako wa mukenyezi ntiyasubiriye kumubona igihano Florian yaronse kwabaye kuja kumupfungira imuyinga kuva wa 3 z'ukwezi kw'icumi mwaka 2022 kure y'umuryango kandi kure ya sentare yiwe iburana ryiwe ryama riba mu kinyegero abacamanza ba sentare nkuru ya Mukaza bakamusanga mw'ibohero kumuburanisha muri iryo bohero rero abakozi b'iperereza imuyinga bama binjiye gusaka giturumbuka mu cumba Florian Irangabiye yapfungiwemwo kandi umuntu wese yagiye kumuraba arandikwa ibimuranga vyose aho ni mu ntumbero yo gutera ubwoba abaja kumuraba Ipfungwa ry'imyaka 10 Florian Irangabiye nico gihano yari yaciriwe ariko inyuma yaho habonetse itegeko ry'umukuru w'igihugu rimusabira gupfungurwa hari abaciye bavuga ko n'umukuru w'igihugu bavuga ko yahejeje igihano ico bikoze biboneka ko atari igihano ahubwo ari uko perezida Ndayishimiye yagondojwe yoba n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu amashirahamwe haranira agateka k'abamenyesha makuru nka Reporters sans frontières ndetse n'andi mashirahamwe atandukanye iradiyo yakorera igicaniro yama isemerera aho yari ifise n'ikiganiro yise
ico kuvuganira Florian Irangabiye kugira arekugwe kw'igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu. Umumenyeshamakuru Florian Irangabiye yaraciriwe gupfungwa imyaka 10 ndetse no gutanga ihadabu y'umuriyoni. Yagirijwe icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu hisunzwe ingingo y'amajana 611 y'igitabo mpanavyaha. Ni ingingo benshi bavuga ko yuzuyemwo igipfungu idatomora ico umuntu aba yakoze kugira yagira ico caha. No kuri Florian niko vyagenze, parike ntiyigeze yerekana icemezo na kimwe c'ivyo yagiriza Florian Irangabiye. Parike yarazanye ca cegeranyo kiri ku mukono utari wa Florian Irangabiye. Sentare yaranse kwakira ico cegeranyo c'amanyanga. Abaryango bari banezerewe ko Florian aca arekugwa kubera atacagirije cari gisigaye co kumwagiriza. Hari amakuru yavuzwe ko abacamanza babwiwe ko nibahirahira bakarekura Florian Irangabiye ingaruka zizoba kuri bo. Urubanza rwa Florian Irangabiye vy'ukuri rwaciwe n'iperereza, ntabwo rwaciwe n'abacamanza. No muri parike bonyene barabona ko atarubanza bafise. Biherereye baravuga ko Florian Irangabiye yera atacaha babona ko kimwagira. Benshi baribaza ninde yungukira mu ipfungwa rya Florian Irangabiye. Perezida Ndayishimiye yoba yatanguye guhinyura abagomba kumucafuriza ishusho y'igihugu ciwe ndetse n'abariko baramugwanya muri kino gihe adahengeshanya kuvuga ko ari abamukikuje kandi bakorana nawe. Perezida Ndayishimiye yoba agiye gufata n'izindi ngingo zishira hamwe abana b'Abarundi maze abarenganywa bakarenganurwa. Benshi bavuga ko Perezida Ndayishimiye yama ariko arasemerera ko ubutungane bwapfuye, ko ubutungane budakora. Yama ariko arasezerana ko ibintu bigiye guhinduka. Urubanza rwa Florian Irangabiye rwari rwerekanye ko ivyo avuga ko yaje guhindura ataho bifatiye kuko ubutungane bwiwe bubandanya gukoreshwa n'iperereza. Iperereza naryo rikaba risanzwe ryegukira ibiro vy'umukuru w'igihugu. Mu majambo make, urubanza rwaciriwe Florian Irangabiye rwaca rwitirirwa ibiro vy'umukuru w'igihugu. Gupfungira ubusa umumenyeshamakuru, kumupfunga ku gitsure c'iperereza, kubikora kugira ngo bisamirane mw'isi yose ko Perezida Ndayishimiye ataca ariko arakora ahubwo abesha Abarundi n'amakungu, ikaba vyari vyafashwe nk'imwe mu nzira yo gucafuza rwose ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Uwabikoze wese naho yoba yabanje kuvyumvisha Perezida Ndayishimiye, benshi bamwita umwansi akomeye wiwe. Perezida Ndayishimiye rero kuko yatanguye kumenya abansi biwe ndetse no kumenya vy'ukuri ko hari abamugwanya kandi batamwifuriza ineza, yatanguye gufata ingingo. Florian Irangabiye arekuwe kuri ino genekerezo rya 15, ni umunsi wa Assomption, aho benshi bavuga ko Perezida Ndayishimiye yoba akoze igikorwa kidasanzwe co gutanga imbabazi. Mbere benshi bakabona ko irekugwa rya Florian Irangabiye ryoba rigiye kuba intango nziza yo gufata izindi ngingo zishobora gufasha igihugu kuva mu bibazo kirimwo, na cane cane ko benshi babona ko rwose kuba Perezida Ndayishimiye arekuye Florian Irangabiye ari intambwe nziza cane. Perezida Ndayishimiye kandi akoze ibi mu gihe kuri ino genekerezo rya 15 nyene ariho abakristo bo mw'ishengero rya Katolika bahimbaza umunsi mukuru w'iyurira rya Bikira Mariya mw'ijuru. Ni ibirori ku rwego rw'igihugu vyabereye ku musozi witiriwe Bikira Mariya wa Mugera muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega ku Civugo. Uburundi ni igihugu ca Bikira Mariya umukandizi w'Uburundi n'Abarundi. Bikaba rero vyatewe iteka nyene n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, umushikiranganji w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano Martin Nteretse, wahoze arongoye Uburundi Domitien Ndayizeye n'izindi ndongozi. Mu nkuka y'imisa rero ikaba yaherejwe n'umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Gitega Bonaventure Nahimana, aho yamenyesheje ko uwo munsi ari akaryo ko gutura Uburundi Bikira Mariya no gusabira amahoro Abarundi bose n'utundi turere tw'isi. Musenyeri Bonaventure Nahimana akaba yasavye abakristo gusabira amahoro Uburundi ndetse no gusengera amatora yimirije kugira azogende neza, kuko ngo amahoro ari yashobora gushikana igihugu kw'iterambere rirama. Akaba yanabahamagariye kandi kuzokwitaba ayo matora
ataguhiga imanga, kuko ngo ari uburenganzira bwabo, bayobowe na mutima mweranda, kandi ngo bubahirize agateka kazina muntu mu kwirinda uwo wese yoshobora kugirira nabi abandi. Indongozi z'igihugu nazo azisabira gufasha umurwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora seni gutegura neza amatora ndetse n'ubwigenge bakurikije ukuri n'ubutungane, kugira aba amatora adakumira, abera ku mugaragaro ndetse no mu kwishira no kwizana kw'abatora. Musenyeri Bonaventure Nahimana yasabye kandi n'abanyamigambwe bazohiganwa guhiganisha imigambi y'iterambere kandi bubahana ku neza y'abarundi bose. Iyo nkuka y'imisi ikaba yasozerewe n'isengesho ryo gushikiriza Burundi Bikira Mariya kugira Bikira Mariya rikaba ryashikirijwe n'abepiskopi bafatikanije n'umukuru w'igihugu hamwe ndetse n'umutambukanyi wiwe n'izindi ndongozi, nk'uko vyakozwe ku igenekerezo rya 15 Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe, aho iryo sengesho ryashikirijwe n'abepiskopi bafatikanije n'umuganwa Rudoviko Rwagasore kuri uwo musozi nyene wa Mugera. Ni inkuru nziza rero, ni inkuru idasanzwe, aho ku itegeko ry'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yagiriye ikigongo umumenyeshamakuru Florian Irangabiye yari amaze igihe kitari gito apfunzwe. Iryo tegeko rya perezida rikaba rivuga ko igihano yari yaciriwe akirangije. Ico bikoze benshi bakabona ko ico gihano atarakirangije, ahubwo yoba ari ukugondozwa kwabayeho n'ibihugu bikomeye ku isi ndetse n'amashirahamwe atandukanye yasemereye agasaba ko yomenyeshamakuru apfunzwe ku karenganyo yorekugwa, kuko ivyo kumupfunga ataco bishobora gufasha igihugu c'u Burundi, kandi ko bicafuza gose ishusho ya perezida Ndayishimiye. Benshi rero bakaba bakenguruka cane kwerekurwa rya Florian Irangabiye, ivyirekurwa ryiwe ndetse n'ibindi vyinshi cane tukaza kubibashikiriza mu makuru yacu hanyuma. Tukaba rero natwebwe dukengurutse kuri iyo ngingo, kubona umumenyeshamakuru mugenzi wacu Florian Irangabiye arekuwe gutyo. Rero ibintu bikaba mengo biboneka bishobora guhinduka. Umumenyeshamakuru akaba yari yaciriwe umunyururu w'imyaka 10, akaba yari yagiriwe n'ivyaha harimwo ndetse no guhungabanya umutekano w'igihugu. Yari amaze imyaka 2 n'igice apfunzwe, akaba yahora apfungiye mu ibohero rya Bubanza.